wowe wibaza ko muri relation y'umukobwa n'umuhungu ninde akwiye gukunda uwundi cane? Niyo couple wowe kwinspira muri entertainment? Couple ya Satbi na BELLE NICE kandi baragira mariage. Wowe uriko araba couple yabo wibaza ko ari nde yihangana cane uvugishije kuti? It's a big man thing. Pull up on the corner, man, and swing. Boy, them I wonder how me do it. So me tell a man king, jam to this and make you bounce it, bounce it, bounce it. Hey, them say me living good. Yes, me good. Bad man, I roll. Oh, yeah. Yes, bakunzi ba Yagatech TV, reka ndabaye ikaze ndabashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Wabe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, wabe no muri diaspora, ndakubwira ngo big up sana. Hey, ngara mbona nyuma ya kamera ngo munsi ndaje mumbone. Siwa musanga nje imbere ya kamera, sawa? Ndaje rero. Ugira ama commentaire menshi bashaka nkora imbere ya kamera cyangwa inyuma ya kamera, ngo inyuma ya kamera bisaba kumbwira ubisaba mu binsabe. Yeah, je rero iyo ndi ngaha niyo naje gukora bien sûr nkunda kubwira abantu ngo don't give up, kubera ko kimwe mu kintu gikomeza umuntu iyo ariko arakora ni kudacika intege. Yeah, kudacika intege, ufise ibintu byinshi mu mutwe mugabo utabihevye birakomeza, ariko niyo ubihevye rero abandi barabitora nawe ugasigara uri witwa nyine urumva nawe byagucanze. Yeah. Nagamvuga nti wewe komeza tukora, gira effort, ukore ivyo uriko urakora ubikunde, usenge, ukunde Imana, ukunde n'akazi kawe, ibisigaye haba vuba haba tevye biragenda neza. Ça c'est sûr. Yeah, iyo ndi ngare moi c'est mignon comme d'habitude. Yeah, iyo ndi ngaha bariko no mu invité wanje uno munsi no mustari abagwani bro. Wagwani. Niyumviriye genre ingene natumira umuntu nayagiye tutumira abasimbiza abandi ngo basitare ngo batandukanye ngiki niki, mugabo igihe tuba turikeneye akantu ko kuba turatera inkuru n'abantu genre mu buzima busanzwe, nzi ko ibintu bikunda kuba mu buzima busanzwe. Ndaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Woni naza kwidondora abantu baraza kutakwemera tu. Tagasade ko dondora abakunzi bacu je ndakuzi. Uranzi. Jenny twa. Bivuge mu Kirundi kandi bitari mu Kirundi. Bivuge mu Kirundi. Chabaye cyangwa ubivuge nyene vuga izina ryawe tuwega hano nabaza kugura ni ba. Izina ryanje ni Petero Che Guevara. Che Guevara tuzi canke uzoza? Che Guevara tu muvyeyi wanje niyo yashimye kuguha. Abantu benshi iyo wanditse nta genre ntagiye bagira avuga ati wapi iryo zina ryawe. Kenshi ndakunda haro nawe ndakubwira ati nyereka karanga muntu basi kugira bavyemere batavyemeye bro. Mugani ko nitwa ariko warura nari meze fresh. Abaguri bizi. Ni meza kabisa. Ayiwawe ni gute? Ayiwawe ni fresh tu. Ndinga mbameze neza. Ntegeza kumeza neza. Ndinga nirazi mbameze neza. Kuri Yagatech. Yagatech. Turamutse mu cameraman wacu man. Basigaye bamwemera, wari umwemera. Vuga imizi umaze kumubona. Ararenze. Yamwita Kagaga. Namajije bisigura yarase kumbarira. Aha, yeah. Uno munsi rero nagutumiye as umugenzi wanje. Yewe. Narifise akadeba gato nshaka ko tubwira bon de moi ni kintu namaze ibisigo ndiyumve, ariko ndazi ko atari kibazo cajeje nyine, ndazi ko kibazo gifise abantu benshi cyane, aho usanga bafise ibibazo bibaza ati why. Nicambere akambere akadeba nshaka ko tuvuganako ni question ya couple. Muri couple wowe wibaza ko muri relation y'umukobwa n'umuhungu ninde akwiye gukunda uwundi cane? Ndakwiye gukunda ubundi cyane. Bakwiye gukunda nabo. Iyo kugira urukundo rukomere basi. Ninde akwiye gukunda uwundi muntu cyane? Donc umukobwa niyo akwiye gukunda umuhungu cyane cyangwa umuhungu niyo akwiye gukunda umukobwa cyane? Kubyo tumaze kubona inkunda ziramba zimara igihe. Kenshi usanga ari umukobwa akunda umuhungu cyane. Bise nawe mbona. Yego, sino uri umuhungu
kunda umukobwa cane umukobwa atari interese kiragoye je shaka kubisigura bihera ko je chance pour moi nibaza ko atari pour moi ce n'est pas le cas je nibaza ko umukobwa umuhungu akwiye gukunda umuhungu cane mugabo uzobirabe biragorana ko bishika kure vraiment umukobwa atiyumva nk'umuhungu oya si question yo kumwiyumvamo bon kimwe bose barakundana yego barakundana mugabo basi bon sinzi twebwe jaranye abahungu wa generale birazi yuko nta bintu nta tudetaye cyane twe twitaho tuduki rero mwe namwe yana ikintu c'amadetaye nico cyane twebwe muzi ko umuntu agukunda c'est bon murabandanya mugaye abana wewe umuntu mukundana yego umukunda abantu uramurondera ko utuntu twinshi kandi urabizi plus umarana igihe n'umuntu plus nyine ugenda urabona utudefo rero utudefo ikintu gishoboza ko ushobora kudusuporta ni rwa rukundo nyine ruba bisaba ko ruba rukwiye bro kandi bon nk'umukobwa nyine atagukunda vraiment cyane usanga nyine bavye turabizi nta mukobwa n'umwe babuze abandi bantu benshi bamurondera rero agumye ahantu umuntu aguma stress nta nubwo yamwiyumvamwo cane usanga vraiment nyine bitangura kugira tendance yo kwigira ahandi kubera aho abona ko nyine bamwitaho cane bamwita genre donc niyo siguro uvuga ko umukobwa ari akwiye gukunda umuhungu cane yego je nibaza ko ico gihe umukobwa je pour moi nibaza ko umuhungu ari gukunda umukobwa urazi gituma bon ahubwo umukobwa genre tugiye mu byo gutrompana kubera ko urumva hagiye kubamo ibintu byo gutrompana kenshi akenshi birava ku partenaire umwe mugabo abantu batrompa kenshi aba partenaire babo usanga ari abahungu n'est-ce pas Paiko ashakare mugabo namakote yose mugabo turavye pourcentage nini twosanga arabahungu mugana bakobwa barabikora mugabo tugiye mu byama pourcentage twosanga vraiment n'abahungu abahungu mugabo abahungu en tout cas sexe masculin hari ukuntu kubikora n'undi muntu atama sentiment menshi nyene arimwo sinzi nyene bisa bishatse ashobora kwirondera mugabo umukobwa kugira bikore arabanza akabimedita ko nyine akaraba ko umuntu wese ko umuntu niguyanje ngandi kundavuga umukobwa tariko kazi kiwe ego ari wa wundi yavuga ati nakazi kiwe arabironderamwo inoti arabironderamwo ukuntu abaho uwo vraiment nta masentiment warimo yego muga mwebwe abakobwa kubikora urabimeditako mugo umuntu ntavyameditako niyo mpamvu ntatamedita niko muremwiye canke je ibintu mwamuvuga je biranta ko mutabimedita wako ibintu utamediseko twebwe vraiment sinzi mugabo ndamaze kubona kenshi wewe ni gute wewe Jean ivugire wewe ivugire oya bonje ko biyaga kubera ko antuka ivyo uvuga oya jide ko ndavuga basibona ibintu nyene mbona mu buzima busanzwe ibintu nyene tubona hanze nimba ari bon nk'abagabo nimba akora nk'akazi gatuma guma genda nanashika nyine ugasanga aravuze akumva arabishatse arabikora mugabo umutima wiwe uba ufise aho uri shavye ibindi vraiment ntaba ari interesse mugabo wewe kugize wemerere umuntu muzobitegura zogira iki ni naho uzonasanga kwanashima unabiravye mu bisanzwe abakobwa bararesista cyane papa y'abahungu yego kwera umukobwa atakwiyumvamwo mwomarana sinzi nyene n'igihe kinini ahantu muri babiri bwatavye muragira umuhungu yarugumye yaramusera umugira iki yaramubuza amahoro mwene ko ivyo ushaka nibaza yuko resistance itoba nini cyane nk'iy'umukobwa yego
mugabo simeze ko n'abahungu ari bose nyene bameze ko ari abahungu baza kutubwira ubwo ari n'abaresista yego je ndashaka kugira ngo murabe ikiganiro genre amakote yose vraiment que ce soit sexe féminin ou masculin genre baze kutwandika ko vraiment nibaza ko la majorité y'ingo disambuka no munsi nako kantu gusa nurambwira kuri kote namwe abakata ngo umuhungu nibategerezwa kubera ko umukobwa ahubwo umukobwa kujya bivuze umukobwa kujya wavuze ati ntashobora gukora ibintu atamediseko umukobwa biramworohera kuba ahantu yisanga wowe nk'ubunye par exemple uri umukobwa kujya wavuze ati bon antuka ikintu kigize urugo n'amabanga y'abubatsi niko no bivuga tuga amabanga y'abubatsi kugira abe nuko uvuga ngo umukobwa yarakwiyumvisemo aragukunda ategeza kubwo rukundo none wowe wambwira ngo uwo mukobwa yogira effort ko mva umuhungu ashogira effort n'ahantu adakunda gafa ku nyene kubikora just kubera ko yashatse kwikora umusonga zingene no bivuga mugasanga umukobwa ategeza kuba ahantu yumva ko kunzwe vya hatari none wewe wumva mu gihe umukobwa utamweretse urukundo cane atari wowe mweretse urukundo cane ese ko wumva ivyo bintu vyogenda neza ni ukuvuga ngo ategerezwa kuba ahantu yisanga sindiko ndabitabura neza ariko no twavuze muri relation genre ni couple kugira ngo irambe umuhungu ategerezwa gukunda umukobwa cane gusa umukobwa ukamukunda none umuhungu ntivyoroshe guhindura umugore genre umwana n'umwanya bakavana cyane yego bakavana basi neza ko byoroshe biroroshe guhindura nyene biroroshe vraiment mba ndabishatse reka ndabigira oya je nibaza yuko kugira uri mfata iyo decision wamanze wagerageje uko ushoboye ukavuga ati vraiment biranse c'est vrai kwera sinibaza ko bon ahubwo je niyo mbonye abantu bagize divorce sinibaza ko baba bapfuye nyina akantu kamwe yabonetse je vraiment iki kintu hama ntabe yaragize effort kunyera abakunzi bacu baratubwira abakunzi ba Yagatech kubera ko jewe gituma nako ndabivuga nuko nkunda kubona ibintu by'amakuru bisambuka ugasanga umukobwa arafukunda umuhungu ntamukunda cyane ugasanga couple irakomeye umukobwa agira effort aguma yitanga mugo umuhungu yadakunda umukobwa vraiment nibiramba usanga kesha muhevye tanga kumukundana n'abandi aho ni hamwe nyine umukobwa yagunye aforce umuhungu none ntabona ko nigihe agaforsa nyine umuhungu ugasanga ahubwo nk'uwo mukobwa arafise n'ibintu zaraho umuhungu aramuha Kenya naramwitaho cyane umuhungu nyene yabona ko nawe ku bandi ahinda kugira ama effort ku bandi mugabo wundi nawe ni wamugira ko amukunda ni wamwitaho cyane mugabo nyene kandi burya mu turetse kubesha kenshi iyo umuntu agukunda urabibona bon nawe ugerageza kukubesha muri wewe uravyimvamo vraiment uramenya ati uwo muntu vraiment turi kumwe kubera urukundo cyane turi kumwe kubera ko ndagira iki mugabo vraiment antuka nivyo bindi nyene umuntu mukunda biragora kwemera ukuri uravuga ngo bizocamwo ukuri kuri muri wewe ubukuza urabona ati vraiment umuntu nuwanje yarankunda cyane aragira iki naho umuntu afeza sambla ariko agukunda bavuga ukuri nikunyegezwa wo gusa uyu umuntu mukunda arabibona iyo umuntu mukunda cyane akaguha umwanya naho ubona ko atagukunda cyane nyine binga biragoye kuvuga ati nenda byice kandi mo naho umwanya ati yonzire ko bizoza nyine bavuga ngo ngoramo avec ubibona mugabo ntiwokwiyahura ngo cumukatira nta kintu mupfuye mwene nabona yuko nyine yana siwewe nawe cyane urabibona reka kunzi wa Yagatech baza kutubwira muri rusange donc ngene bubo bibona kandi savye je muntu habikiganira agire commenter hatubwire ko vraiment je kituma ikintu cyumviriyeko nuko nzi biri mu bintu bisambura ama couple canke ingo nyinshi est-ce que sibyo ntabirabona wewe uyu muhungu je umukobwa biroroshe ko donc umuhungu agukunda vya vrai ntagufanga n'abandi bakobwa kandi umukobwa abona atavangwa atwara kunda vya danger sinzi ko byari komeze cyangwa je nawe nkunda ntavyo nzi mugabe ico ndisho umukobwa ndabizi gusanga ari kamera mugo umukobwa iyo utanga kumushira hamwe n'abandi genre akumva umenga ari muri competition akashira musubiza inyuma vrom nagira effort akumva umutima wapi ico gira birasaba ko umuhungu agira effort arakunda cyane umukobwa vrom kuko iyo mukunda cyane nta mutrompe bindakubaze
gutrompa n'ingeso canke wowe bifata nk'iki hariho igihe urashobora kuba ukunda umuntu mwo ukamutrompa reka nabibwiye je kweka ari ingeso just nemera ko ari ingeso hari ibintu gusa mpora numva ngo ku muntu ngo ashobora gutrompa kugira yihore ivyo birabaho ariko n'ubujuju tu ndabwiye je ko nemera ko umuntu Jean nimba yakugiriye ikosa ni umuhungu bien sûr nimba yakugiriye ikosa cyangwa umukobwa nimba donc gutrompa je sifata ko ari ingeso mugabo gutrompa bishobora kuba ingeso nkuko bishobora kutaba ari ingeso wangu urashaka kuntrompa utabiteguye cyangwa ukantrompa donc nkaho mu girlfriend wawe akagutrompa kubera ko yabiteguye cyangwa nawe gutrompa kubera ko atabiteguye mugo wundi ugasanga afise iyo ngeso nyene y'ubusambanyi tout simplement mugo ugasanga akunda wewe mugo iyo ngeso y'ubusambanyi no umuntu agukunda hariho vyinshi aheba hari abantu rero usanga none hari ikintu toheba kubera umukunzi wawe ingeso mvu toheba kubera ufise ingeso Jean hari ibintu yego bigenda birahera buke buke cyangwa bikagabanuka mugabo nk'umuntu afise ingeso yo kuvangana birasaba igihe niyo ndako bisaba n'amasengesho bisaba iyindi mpamvu abasenzi wewe nihe je shaka kubaza akazi kamwe wowe urakurikirana entertainment si cyane bisanzwe niye couple wewe kwinspira muri entertainment couple bazi uvuga ati iyi couple kese so mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa ku isi yose couple uvuga ikwinspira cyane gose ama couple arahari ba couple mbamo ni marangiye kinini oya ndiko ndavuga y'abastar ariko ni muri entertainment y'abastar no iyo mbonye vraiment couple marangiye kinini mba no mamengana bikunze tu couple yande couple marangiye kinini couple ya Satbi na BELLE NICE kandi baragira mariage simana kimo oh my gosh Satbi vraiment ndabukunda byatari umugani waza mu kwihangana kwa BELLE NICE cyane kimwe bon jize ntavyo nzi gusa basirize bivuga ati nk'iyo couple vraiment ndazi yaraciye ibibazo byinshi narumva menga bikunze bon ndose nk'umwanya tukayaga nkumva ibibazo bamaze gucamwo ukuntu babitoreye inyishu wowe uriko araba couple yabo ubaza ko inde yihangana cyane uvugishije kuki donc yihanganira ubundi ariko ino nabo hari ikintu usanga abantu twe turi nyuma twibaza ko muri jya couple ngo naka mugabo yijamwe indani shaka usanga abantu bakundana ari babiri usanga nk'umutipe biraboneka nyene kumenga ari branche sana usanga amenga umukobwa niwe bamukeneye cyane mugare waja wamenya ama detail ugasanga uwo muhungu bari babiri arashivye ubu legend birahera kandi twese tumwemera gusa ijya couple nyene ndabona ni bon n'abandi basitamba ni bon Fizo na Kimana ntibamanye igihe kirekire Imana igihe kingana gute ajya shasa bakera bwose oya je ndiko ndavugira Satbi na BELLE NICE nuko bataragira mariage igituma nagushikiye muri bo mugaga murofeti ko bataragira mariage barakundana malgré tout il y a des années mugaba gihe twamenye ngo bakundanye iryari ngo bagize mariage iryari bagete bazi baragize mariage baje no baragize divorce tabyuzi mwakora bamaze kwitwa umugabo n'umugabo taze mugabo BELLE NICE na Satbi turababona none munsi bari kumwe kandi nta mariage ntaki baraho tu couple nyene bya couple nabimenya nyene aja mugihe yaze nabo ugiye indani kwa ndani wowe nihe genre y'umukobwa wifuza gukundana nawe genre y'umukobwa nawe nifuza gukundana kuko umuntu akuravye abona ushaka twana dushushe kandi higana kiva kuri ntoze bon rero abana kenshi ibintu byo mbona mengo umuntu akwiye kwireserva hari gihe uvuga ngo jingo nshaka ngo ibi nibi antuka je nibaza yuko ari pourcentage y'abantu bake bakundana n'abantu bari bifuza kwera nabonye kenshi uzosanga umuntu akundana n'umuntu nyine bitabaye ibintu byo gutegura ngo jya usanga ari wa muntu mwahanye umwanya bisanzwe nyine mu kugenda niwe wisangamo kenshi vraiment uzosanga cya muntu muri kumwe wiyumviriye neza uzosanga zitari zaguza wavuga uzimwe wavuga muga nyene
kubera wagiye uramuha umwanya mu buzima bwawe usanga byagenze uko okay je nanje nakubajije Jean guya umukobwa ubwatiye umukobwa ameze gute ibintu by'amagouvernement sinzi sivyo ndimo kubera nabonye ko narabonye ko bidakora sinzi umuntu umvise ngo nibifatiswa ntibikora kwera yewe uravuga ngo ushaka ibintu y'umugabo uzorabe neza biragora sinzi ngo biragoye ko wosohokana n'umucrush wawe umucrush ujya umuntu kugenda umucrushinga ko abari akandi kantu donc muga vyogorana kwera unamushikiye impande ya usanga uguma wihanagura kayaje umutima sihuburi umva usanga nyene kandi na wacha bibona nyene yuko yeba bigoye ko mwoja wewe uremera urukundo à distance genre relation à distance turabona nyine ababirimwo oya ndiko ndavuga wewe donc muri umwanya ni jewe sinoroharira ko yanabonye ababigira bigafunctiona donc ibintu byose riga ni wewe uramaze kubona ko Jean byo gukundira dumwa gukundana n'umuntu à distance byo gukundira ndamukunda bikwiye byo kunda byo kunda gute nkundira gute mani katuraba Zaga turatakaye nanze ko turabana kuduwa ya gatege byo nkundira gutega urukundo rwo gobishoboza vraiment ta rukundo rurimwe rwari rukwiye ntavyo noshobora sinobesha yego yevye ibintu byo byari byo kurinda kwinginga oya nivyo kunda vraiment mugabo nyene umukunda kandi uzi n'amasezerano mwagiranye ya nta kindi kwihangana wewe yego no kwihangana imyaka ingaha question ega imyaka nta kibazo byo vanabwo n'ukuntu mbega kwera connection igumyeho nta kibazo ega byose n'umwanya nyene mugunye muhana umwanya ukwiye nta kibazo donc uvuga ati birashoboka Jean gukundana n'umuntu ari à distance yego kwera amaze kubibona ko bishoboka je mvuga ngo biragoye kanundi ntibavyoroshe nenda kubaza gukundana n'umuntu muri kumwe ho biroroshe bon biroroshe amakouple yo n'abasambuka oya bon biroroshe par rapport y'abari kure na kure nta na kimwe cyo kwera kumva ntabana umugore n'umugabo iyo bashwanye mugabo mu gitondo ugasanga bavugana neza bibazo ko habaye basubije hamwe rero nta muntu bishika mugashwana kuri telefone yawe mukiyunganye kuri telefone mugabo sico kimwe naho muba muri hafi na hafi byose biga bivana n'uwo muntu ndakubaze nk'ubu nje ndashobora kugira agakosa tuko turavugana kuri telefone dufatiye nkavuga nk'ikintu kitajanye ukanshavurira mugabo kwera uzi ko atari ko narimeze mu bisanzwe sanyene ndakubwiye ati muri wewe deja kuba nakoze ibintu bidatahuritse nawe uravuga ati shawo siwe rero nje ndabwiye ati no kuri sorry yagize byabaye hari habaye akabazo kwera usanzwe unziga byose nuko nyene usanzwe uzi umuntu nyene ko ari nyankamugaye okay katuvuga ko by'abakundana namusi twabivuze cyane atwa twavuze kuba ari kure abari hafi atwa twagerageje kubavugira vraiment akabazo kanyuma kamatsiko ukunda iki mu buzima bwawe ukunda iki jenda ndazi ko ukunda kuririmba ndikunda ninda tikunda ngaha hari ndiyanga nomba gico nkunda none okay urikunda ukene none imparirize Yesu yavuze ati banza bikunde pe ukunde na mugenza wariko ukunda mugenza ariko mu buzima busanzwe ukunda iki Jean wewe ikintu uvuga ati ikintu vraiment no kibura ibindi byose nkabigeje nk'ubu par exemple ndabwije nkono ikintu nkunda ndakunda Jean ndakunda kwiruka Jean mbone ndiko ndiruka mu tuntu nyine simbe stable ngo ngiyabe nguvuye ngo ndije ntabona basi hano kuri ikintu mugana nashaka gukurikira mu buzima busanzwe usanga afise urakunda kuririmba ariko ese ndabiti ba yego nkunda kuririmba gucapa rimwe na rimwe umucafi tutaza kubashirira ko kajyakana uburyo bwo ncapa igare abantu baba bari ngaha bakurikira bakunda impano z'abantu rero je nkuje umuntu yumvise nkunda kwiruka hari ucavuga ati
reka ndamuha amafaranga ndamuha mutahe ariko bidashoboka ko ndayasaba oya nawe uri kuransabira none mutahe kuja muri studio gucapa cyangwa kuja muri studio reka ariko ukunda gucapa mu kabura hano none abantu bona bafite ama maison ukeneye gucapisha ikintu basangaye hari umuntu nawe kiganira avuga ati uyu mutipe ndamusapoti atangura kuririmba agaca kurikira gucapa dufise umustar bakunzi ba yagateke nigikunda cyane kuririmba yego urafite indirimbo nyinshi ndazifise bro zo nanditse nyine zo nandika bukebuke none ubwira ngo uzisohore haburiki bisaba ibintu byinshi bw'icambere bon sinzi ko navuga ngo ni uburyo yego ubwo bwinshi bubangamira abantu buba bubangamira abantu hamwe nyine sinzi n'ibyiyumviro nyine biri negatif rego umuntu agiye ushobora kuguma uvuga ati ibintu bigiyemo nzombona fo nzombona nk'iki oya ubwo ubikunda sasifi yego sasifi mugabo nta muntu yega numwabura ivyiyumviro nyene muri we bimuvugiramo bimuca intege bimwanko hari nguruma nyene kubikunda cyane nje kintu coba yende bikunda cyane ekaje nisabira abakunzi ba yagateke nina gutumira baramva niba rimera kugusupporting la prochaine fois ndoca nzoba uririmbe bumvirize tara yawe uzokwemera kugusupporting ariko azonyandikire jewe azonyandike kuri Instagram biragoye gusupporting umuntu takina gitoya uramumva ko baririmbire rero none cyangwa uzobaririmbira prochaine fois icyo ushaka wowe uhisemo ko uzobaririmbira prochaine fois nta kibazo uhisemo ko baririmbira no munsi nanjye nta kibazo sinzi hari indirimbo nyinshi gusa ndakunda kuririmba gusa iyo ndiko nandika mu kirundi mugabo iyo ndiko ndirimbira bisanzwe nkunda kuririmba muri ico bitwa patwa language excuse me Jamaican canting okay well this girl time this another man section every girl ready for the body inspection your body clean have no infection take it to me home and me intention girl you are hotter than a sauna it's what swam from one can another can bend over no that is the other niendelee aendelee wasiendelee bazoitubwira abakunzi it's a big man thing. Pull up on the corner, man, and swing. Boy, them I wonder how me do it. So me tell a man king, jam to this and make you bounce it, bounce it, bounce it. Eh, them say me living good, yes me good, bad man na roll. Oh yeah. Bface turamuze yenga. Sawa, ubwo rero abakunzi bacu. Haro yanu turirimbo. Nyine bakora ukumva ati yaratabuye. Vraiment. Reka nizere ko la prochaine fois abazaba bashimye voice yawe bazotwandikira badusabe contact yawe shanga bako oya reka kuba contact uzoba contact la prochaine fois nibabyandika muri commentaire turagushimiye sawa na mwakoze nari kumwe na Pierre Guevara moi c'est mignon comme d'habitude kuri Yagatech TV nizere ko tuzohura mu kiganiro gikurikira pam 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 don't give up ciao